bodusabira muraza aho twahereye gukorani ahantu hari yepfo murahibuka ntimuzi ko kwanza hariya twari tumaze gukura twatanguye gutangira amakaye hehe aho haruguru hagati mu mazu mu bantu hama mu nyuma turaja hari yepfo mu nyuma turi ngaha sivyo none mona tutariko turakura rero turafise intumbero muraza guca hajya mw'ishuri dufise intumbero y'amashuri yagutse cyane sivyo amashuri ateye imbere mutari bwabone mu cibitoke kandi turafise ukwizera ko tuzobishikako n'ibitaro binini cyane sivyo muraza kubica kuraba hariya hama muce mugenda musenge mutimane ibi bintu rabidushitsa ko mu cibitoke. Amen. Abana b'abanyeshure 173 nibo baronkejwe amakaye uniforme 19 muri abo babaye abambere bakaba bashimiwe mu kubongera amasakoshi. Imiryango 300 nayo ikaba yaronkejwe amakarata yo kwivuriza ko ari kumwe n'ubutike bwa ambulance. Ivyo bikaba byatanzwe n'ishirahamwe Pionniers du Réveil et de la Réconciliation rikorera ku mutumba wa Karurama muri zone Cibitoke komine Cibitoke mu ntara ya Bujumbura, ari naho iryo shirahamwe risanzwe rifashiriza abana b'imfuvyi n'imiryango ifise amikoro make. Ivyo bikoresho by'ishure bikaba byatanzwe kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 13 Nyakanga umwaka wa 2025. Ivyo bikorwa bikaba byatewe iteka n'umushingamateka Everine Nduwayezu, akaba asanzwe akurikiranira hafi ibikorwa by'iryo shirahamwe, mbere aranafasha cyane muri ivyo bikorwa, kandi bikaba byari byitabiriwe n'umukuru wa zone Cibitoke Ndayishimiye Ruwi. Mu ijambo ryiwe akaba yakengurukiye iryo shirahamwe ku bikorwa ririko rirangurira muri zone Cibitoke ndetse no mu gihugu hose. Novuga ko ndi nakanyamuneza ntangere kubona ndi hano muri kino kibanza cari no shirahamwe ikaba ryatunganije ibikorwa nk'ibi by'ubugira neza, ibikorwa biza bifasha imiryango bibayeho mu mikoro make. Turakengurutse cyane ku ngabire muhaye bino bibondo, mwavuze ko mwahaye ibibondo amakaye, hari n'abaronse ubushimwe biyongera ku makaye bahawe amasakoshi. Mukamuhejeje guha abana 158 n'abandi bana 200 bahava bahabwa amakaye mu mwanya. Mituweli nazo mwahaye abene gihugu ba mikoro make mukamwambuye ko zishika ku 300. Banze sabe abo turi kumwe hano dukomera amashi menshi cyane. Niteka ntangere kuko ibisi bya bose nuko Imana bashoboje ikabarinda ikabaha izi nguvu ikabaha buno buryo mwakoresheje muri no bikorwa. Nayo ndabasaye mu komera amashi menshi cyane. Twamenyesha ko ikigo Pionniers du Réveil et de la Réconciliation mu gihe cy'uburuhuko barafasha abana mu kubategurira inkino zitandukanye bagasangirira hamwe. Iyo hageze igihe cyo gutangura amashure abo bana barabaha ibikoresho by'ishure. Ikindi nuko ubu imiryango ico kigo gisanzwe gifasha babashize hamwe mu gukorera hamwe imigambi y'uburimyi n'ubworozi. Ubu bakaba boroye ingurube, bakaba bafise n'imirima rusangi aho barimye igiterwa cy'umuceri. Iryo shirahamwe ubu rikaba rifise imigambi ikomeye cyane gipfuza kurangura. Twovuga kubaka ivuriro, amashure hamwe n'ikigo kinini cyane bazoshobora kwakiriramwo abana benshi bava mu miryango itandukanye ifise amikoro make.